Bakunzi ba JTV online nizere ko mumerewe neza kandi muguwe neza aho muherereye hose. Kuri microphone muri kumwe nanje Trezo, hanyuma nkuko mubibona kuri screen zanyu turi kumwe n'abantu batandukanye, harimwo nk'abaririmbyi, harimwo n'abamenyesha amakuru. Hanyuma uno munsi kidukoranije ngaha anye twahuriye hamwe twese muri show yateguwe na Bamberi Star Music. Iyo show ikaba yahuriyemwe abaririmbyi batandukanye. Hanyuma ngira ngo umwe wese araza kwivuga yongereshe no kubibazo bimwe tuza kubazanya hagati yacu. Reka duhere ngaha anye kumumenyesha amakuru nkuko nabivuze atangure atwibwira nikimenyesha amakuru akorera. Arakoze cyane. Je nitwa Niyonkuru Augustin, ariko abantu benshi banzi ku izina rya Soto. Soto na kazina k'ubuhizi kavuye ni Soto original, ego si pirate vraiment kandi si photocopy. Ni zina niso kuva mu 2003 nako murambabara kuva mu 2013. Ni izina ryavuye mu gikino sanzwe nkinamwo nuno munsi tuko turavugana, igikino cyitwa Agashi. Nkina nitwa Soto. Hanyuma mu kazi kamisi yose n'umukozi wa leta, nkorera mu kigo kije iterambere y'ingo n'imiryango hariya mu ntara y'Ibitoke. Hanyuma kandi nsanzwe ndumenyesha amakuru wa radio CDN la voix de Cibitoke. Hanyuma kandi nkongera nkaba numwe mu ba membre abanywanyi bishira hamwe AMB, Association des musiciens du Burundi, à mu ntara y'Ibitoke. Je suis membre de l'association, donc mu ntara y'Ibitoke. Yego. Tukiri ngaho nyene kuri umumenyesha amakuru ukongera ukaba umumamwe wa AMB. Yeah. Hari intambara uno munsi abaririmbyi b'abarundi bariko baragwana. Intambara yo kuvuga ngo bateze imbere ivy'iwabo ubwa mbere, hanyuma ivy'abanyamahanga bizoze hanyuma. Uno munsi kwico kibazo gihari wewe nka wewe uri n'umumenyesha amakuru, biravugwa yuko abamenyesha amakuru kandi ari mwebwe mushobora kuba mugize mufata iya mbere mu gusubiza hasi umuziki w'indundi kumukutawuvuza cyane. Ivyo bintu vyose twashaka ugire ico bivuze ko gira ga commentaire, ico bivuze ko nk'umunyamakuru kandi ukongera ukaba okay uri membre wa AMB ugire ico bivuze ko. Bon uvuze uti turi mu ntambara y'iterambere. Nivyo si mu muziki gusa, si muri AMB, no mu gihugu cyose turi turiko tugwana urugamba rw'iterambere. Rero kugwana urugamba rw'iterambere si ikintu coroshe. Si ikintu coroshe kuko bisaba ingufu nyinshi. Bisaba ingufu nyinshi kandi zivuye ku bantu benshi, na cyane cyane bakora mu bintu bitandukanye. Tugiye rero muri AMB naho nyine turi ku rugamba rw'iterambere ry'abanyamuziki. Nivyo ivyo uvuze birashoboka ko hariho abamenyesha amakuru bamwe batavuza muziki ndundi, nivyo. Mugabo jewe nk'umuntu yakuriye mu muziki ndundi, nk'umuntu yakuza akunda umuziki ndundi, jewe abantu benshi barabizi yuko mu biganiro vyanje kuri radio CDN ni jewe mvuza ico bita agahogo k'abarundi. Kandi abene gihugu abanywanyi b'iradio CDN barakunda ako gahogo k'abarundi. Ego rero nk'umuntu atavuza indirimbo z'abarundi akavuza z'abanyamahanga, sinomukondana, sinomutera ibuye cyangwa ndamwagirize ngo ni mubi, ariko yo kwikebuka nawe nyene agashira mu niza abarundi. Tukubajije wumva wifuza yuko nk'umuziki wovuzwa nk'ibice bingahe kwijana ku maradio y'u Burundi? Nimba jewe ndi journaliste animateur akora muri programme ku radio kanaka, umuziki ndundi wiwacu nuvuzwe ku bice 70 kwijana, hanyuma imiziki yo hanze ivuzwe ku bice 30 kwijana.
abamenyesha amakuru bagenzi bacu Yego. bariko barumviriza kino kinyamakuru canyu JTV no bahanura ko cyane cyane ku bantu bakora ibiganiro by'umuziki canke ibiganiro bijanye n'akaranga ku Burundi yuko bokundisha abarundi akaranga ku Burundi kuko uri kuranga nkuno munsi ugwaruka turiko turarera uno munsi turiko ugwaruka ruravuka uravye bazi abantu bo hanze bakunda ibintu byo hanze dukundishe rero ugwaruka imiziki ndundi dukundishe ugwaruka akaranga kiwacu je ndiko ndabona nk'uyu mugabo ari karimba uturirimbo nka turya tukirundi turyoshe kujya mu kirundi cumvikana kitwenza je nogira nti ahubwo numuririmbyi w'umukomedi hari uturirimbo indirimbo ziwe harimo utuntu tutwenza harimo ibiryoshe biryohera ugutwi n'ibindi nyene je no hano rero yuko umuntu wese yitwa ko ari umumenyesha amakuru mugenzanje agira production y'ibiganiro vy'imiziki canke agira ibiganiro by'akaranga yuko twoshira inguvu zikomeye cyane muri ico kintu kuko igihugu kitagira akaranga nikiba ari igihugu kandi bavuga mu kirundi bati utakaranga ukabutaya akabanga